Nkuko mubizi Uburundi bugira buve ku ntara 18 buje ku ntara zitanu arizo Butanyerera, Burunga, Buhumuza, Gitega na Bujumbura. Izo ntara rero hariho benshi mu Barundi kumbure batazi izarizo amamuko yazo n'igituma zitwa gutyo. Ico tuma rero uno munsi twagerageje kurondera umuhinga mu bya kahise, uyu nawe sundi ni Aloise Batungwa nayo yirigeze kuba umesha makuru, yaratwaye amaradio atandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi yarabaye no mu rwego rwo kumenyesha amakuru ariko sense. Uno munsi ari mu rwego canke muri komisiyo y'igihugu ijejwe kumenya ukuri no kurekwiranira ariyo CVR. Turi kumwe na Aloise Batungwa nayo hano muri mu biro iwe. Turabashimiye cyane kubona mwatwakiriye. Nije ndabashimiye ahubwo. Kero duhagarare cyane mu by'ubushakashatsi mu bya kahise, nako cyane duhagarara kuri ano mazina intara z'u Burundi zigira zironke. Butanyerera kuri mwebwe izina ryavuye hehe, amamuko yaryo, akahise kavugiye kuri iryo zina cyane ako karere k'Ubutanyerera? Inkundira mbanze ndakubwire ko guhindagura intara si bya mbere bibaye mu Burundi. Abakoroni b'Ababirigi bagishika mu mwaka wa 1924 barahinduye intara bazikura ku 135 bazishira ku ntara 8. Izo ntara 8 turazigendera gushika mu mwaka wa 1984 ni na gatandatu nako aho zagiye gusura guhindurwa nabagaza akazishyira ku ntara 15. Hanyuma ku ntara 15 mu nyuma harongera ko intara ya Rumonge, intara ya Mwaro na meri ya Bujumbura, kuko burya meri ya Bujumbura kare yari ifatanya na Bujumbura gushika mu mwaka wa 1998 yari ifatanya na Bujumbura, hanyuma bagira meri ukwayo na Bujumbura yigira ukwayo, urumva cyane intara 18. Uno munsi rero leta y'u Burundi igarutse ku ntara 5. Murumva ko n'ibintu bigenda birahindagurika bivanye n'ingene abifuza gutunganya igihugu babishaka. Rero muti Butanyerera. Butanyerera na gace gatoya kagize intara y'Uburaruko. Butanyerera neza na neza iri muri uno munsi iri muri komine Muhanga. Butanyerera rero ikabizwi cyane novuga ntiyamenyekanye mu mwaka wa 1957 aho umuhungu wa Mwambutsa gwa Gasore Ludovico yaratahutse avuye mu Birigi aho yariko ariga amashuri, hanyuma agatahuka hariho ivyimviro bishasha biriko biraza vyuko Abanyafrika n'Abanyaziya cyane bo mu buseruko bariko barondera kwikura intwaro za kavamahanga. Azazanye ivyo vyimviro mugabo asanga n'Abarundi batari bake bari babifise, aho twavuga nk'umugenzi we cyane yitwa Mirerekano Paul n'uwundi yitwa Ntunguka. Ntunguka ku batamuzi arafise umuhungu we umesha makuru Muhozi Innocent. Asanga n'abantu bafise ivyimviro vyuko nabo borondera bohabuza intahe yukwikukira. Hanyuma kubera afise igihagararo arabashigikira. Uwatwara Uburundi hano mu Burundi yari mu Birigi yitwa Yohani Harwa. Arabiraba abona biramugoye, ntashobora gufunga umwana w'umwami nagoye kumufunga. Niho yaciye afata ingingo jewe nitaye kumwangaza. Mugabo wewe singingo yo kumwangaza kuko yamuhaye gutwara intara ya Butanyerera. Iyo ntara ya Butanyerera rero ikaba iri hariya mpeke kubabwira ni muri komine Muhanga. Uno munsi mu ntara kuko ntizirahinduka intara, ni mu ntara ya Kayanza. Bamujyanyeyo aragenda. Yohani Harwa mu kumurungikayo yamurungikitseyo ku mvo zibiri. Imvo ya mbere nuko yashaka kumwonkora ku bagenzi biwe ariko baravuga ivya politike ngahe Bujumbura kugira ngo aje kure. Murazi ko kera nta matelefone, nta WhatsApp, nta na kimwe, nta buhinga ubuhinga bwonyene bwari buhari yari posta
posta nayo ikete ryashobora kumara ukwezi itarashika. Yari yibaza ko ibintu byo kurondera intahe yo kwikukira abimukuyemo. Ico ni cyambere. Icya kabiri naco nuko yashaka kumuteranya n'umuganwa yarakomeye hariya muri ya ntara ku nkiko Mugamba. Umuganwa yitwa Baranyanka Petero. Baranyanka Petero nawe akaba yari umuhungu wa Ntare Rugamba. Baranyanka Petero muti yashaka kumuteranya gute? Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 852 harabaye gucanamwo abo mu nda y'ingoma, aho abezi n'abatari bacanyemwo ndetse bakicana gute? Aho bishe umwami wari ku mwami w'u Burundi yitwa Twarereye. Yaraje gufata igihugu ca se yamuraze, se amaze gutanga, hanyuma akamwica, naho mukunze kumva bavuga ngo biracika nk'ivy'inkondo. Bagaca bimika umwami atavukanye imbuto ari bo Mwezi Gisabo, aho ari mwaka w'igihumbi kimwe amajana 852. Kuva ico gihe haca haba kwigabura mu nda y'ingoma, haba igice cy'abezi n'igice cy'abatare baterekanwa badacana uwaka. Rero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 957 nkuko nababwiye, umuganwa Baranyanka Petero yarasanze atwara iriya ntara, yari umuganwa akomeye cyane ashigikiye abaganwa biyita abatare. Rwagasore nawe yari umuganwa ari mu mugwi w'abezi. Aho mu byumve neza, Rwagasore ntiyari umwezi, Rwagasore yari mwambutsa. Mugabo barabambutsa bashigikiye abezi, kubera mwambutsa yavuka kuri Karabona, hanyuma Karabona nawe yari umwana wa Mwezi. Urumva rero ko bamujanye hariya kugira ngo bamuteranye na Baranyanka, kugira ngo nivyakomera abazungu baje basukemwe amazi. Mugabo bamaze kubateranya bariko baragwana. Ivyo ntivyahavuye biba, nivyo haragize igihe bagashwana. Mugabo hari wundi muganwa yitwa Nduwumwe Rudolfiko nawene yatwara intara ya Muyinga na Ngozi. Uwo yaraza agasukamwe amazi kuko nawe yari umuganwa yubashwe. Nizo mvo zibiri rero zatumye bamujana arungika Rwagasore hariya ibutanyerera. Butanyerera rero kuva ico gihe haba novuga nti icibutso cy'umuganwa yaharaniye ko dusubira kuronka ukwikukira. Ndetse no munsi inzu y'abamwe yarasambutse, barayisambuye mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993, ariko inkingi zayo fondation ziracyariho. Ubu bakaba barahubatse ikibutso. Hakaba hariho n'ibiti bitatu by'imikaratusi yari yateye, kuko yari umuporona, yari mu batanguje umugambo w'iprona. Yateyeho rero aho yaba ibiti bitatu, muga kimwe cyaramaze kuma, no kuvuga ko uno munsi aho hantu umuntu ashaka kuhagendera. Nuko rero Butanyerera yagiye kumenyekana, ikaba ikintu novuga rurangiranwa. Ubundi yari imwe mu zindi ntara zitwagwa n'abaganwa n'abatwari basanzwe. Butanyerera no kuvuga ko ubu no gusubiza agaciro uwaharaniye intahe yo kwikukira. Je niko ndabifata ko bafashe umwe mu baharaniye. Burya dukwiye kubivuga neza, siwe wenyine yaharaniye intahe yo kwikukira, nta muntu akora rumwe. Yego, numwe mu baharaniye intahe yo kwikukira. Hanyuma umugambwe iprona ugacumushira imbere kuba umushikirangoma wa mbere, ndetse abaye wa mbere mu Burundi novuga w'umwirabure atowe n'abarundi. Kuko igituma mvuze gutyo, umugambwe wamushize imbere Haruwa yaramuje kujya mu mugambwe. Burya Rwagasore ntiyari mu mugambwe, ntiyatwara umugambwe, kuko Rwagasore nako Haruwa yari yashinze itegeko yuko atamwana ava mu nda y'ingoma ajya mu nzego z'imigambwe. Bari bamugize rero umuhanuzi mukuru wa iprona. Mugabo kubera arakantu bahinyanyura, baciye bamushyira imbere kugira ngo bamushikirangoma wa mbere. Ubwo Haruwa ntiyabikora kugira ngo ntihabe ko kwikukira nyene, ntihabe umugambwe uharanira iyo ntahe yo kwikukira. Yaramutinya cyane kubera iki? Rwagasore yari umuntu yaraje gusambura ivyimviro by'abazungu. Muti kubera iki yaje kubisambura? Rwagasore nabo bakorana bashitse bavuze bati twe tujya dushinga umugambwe urimwo abahutu, abatutsi, abatwa
abayisilamu aribo bitwa ngo bitangwa abaswahili hamwe n'abaporoti bitwa ngo n'abazira rumenyetso. Na cyane cyane akavuga ati jewe sinzopfa nitoje abagore bataronsa uburenganzira bwo gutorwa. Uwo muntu rero murumva ko yarajya asambura imigambi y'abakoroni. Kubera iki yajya yisambura? Abakoroni bari bashyizeho intwaro ishingiye gukumira abahutu, ishingiye gukumira abaswahili, ishingiye gukumira abazira rumenyetso aribo baporoti, na cyane cyane ishingiye gukumira n'abakenyezi n'abapagani, abo bita abapagani. Abapagani urumva cyari ikintu ubundi bavanga n'abazira rumenyetso. Kuzira rumenyetso no kuvuga ko utari mu katolika, waba uri mu yandi madini. Aho rero urumva ko yaraje gusubiza hamwe abantu abakoroni bo bamaze kugabura. Murumva ko yari intambamyi, yaraje gusambura no vuga nti politique y'abakoroni bari batanguye mu mwaka wa 1925.